inama yabereye Muyinga ngira ngo inyishu ikiboneka ati muri ko murakora iki. Twebwe twaramaze gushikiriza leta mu ndwi iheze ingene leta nyene yo garukana akarenge muri kino gisata c'ikawa, hanyuma abantu bose bakaza bisunga leta kugira ngo akajagari tugakure. Twarerekanye n'inzego ziba zikenewe kugira ngo leta isubire igira ingufu, hanyuma koko iyi myitwarariko y'abene gihugu badusabye yuko leta yobagarukira. Murumva twaramaze kubishira mu ngiro. Muti leta yakuwemo akarenge amakoperative atarakomera, muti none hagiye gukorwa iki? Ico nababwira nuko umugambi wo gushira abene gihugu mu makoperative si umugambi uno mwaka, kandi n'umugambi w'igihugu turiko turagerageza gutunganya ku neza y'abene gihugu no ku neza y'igihugu. Ariko amakoperative twifuza kwajaho n'amakoperative ajaho ku bw'abene gihugu bonyene, hanyuma bonyene bagashiramo ubwo buryo bakavyikurikiranira. Murumva ko leta rero ibije gusa gukurikirana no gushira ibintu ku murongo, mugabo ntiza ari nk'umucangero kandi ntiza ije gukamisha. Ibi rero tubivuga ku neza y'abene gihugu, kandi tuzobihagararira, kandi tuzobanza guhanuza abene gihugu kuko nibo bene ikawa.